turiko turasigura biopower maze kwikoresha kenshi niya sabune ushobora gukoresha ntiwumagurike ku ntoke ngo ushishagurike niya sabune ukoresha no muri machine alave igakora mugabo hari umuntu bisigurira ngwiyo. Urabona mu Burundi ni igihugu ciza cyane, Imana yaduhaye amazi meza, amazi meza cyane, umuntu nahabagiye ashaka kuyanwa arayana atangorane, ukacu usanga abantu benshi bariko bahurumbira kugura amazi hanze kandi natwe dufise amazi meza cyane. Benshi bifira mu bwonko. C'est-à-dire ni sukari yo mu Burundi aziko isukari zose zisosa. Ariko kubera mu mutwe wiwe agenda afata yuko mu Burundi atari isukari amanyumva umengo ni umunyu. Kubera mu mutwe. Sikonga amasabuni yacu canke amaproduit yacu atari meza. Ariko kwanza ubwonko. Twumve neza ko biopower ni sabune nziza niyo mu Burundi. Tumanza tuyigurira icomba kwanza. Tuyigure kari yo mu Burundi. Twumvise ati kajya kabare nako mu Burundi. Twumve neza ko arako mu Burundi. Hama ivyo navyo tuzokomera ariko ntidushobora gukomera mu mitima iri mw'inzigo. Abarundi okay ziboneka hose mu gihugu. Aho ugiye kwera abantu barangura bose baratahuye yuko udafite biopower uhomba kare mu masabuni. Kwera wayikoresheje nemera kumesa. Ukuntu batuma kwizo hanze nuko nanya natuma kwibujumbura akavuga uti nimba utayiranguye no ruguru ndayituma ko so hariko harazi ikizere ziboneka hose kandi ku giciro kizimbutse cyane ariyo ni amazi hariho nk'izi ngaha iyi nirobo. Yes, tubaha mwaramutse canke mwiriwe umwose bivanye na haherereye aka kanya uri kuradukurikirana tubaha ikaze mu kiganiro cyacu twiteho ibyacu ariko kandi gica kuri Femi Power TV. Urabona neza ko turi kumwe n'umuririmbyi Mukombozi ariko kandi numwe muza kumenya ariko kandi urabona ko turi kumwe kandi na Mutima. Kubera iki twashimye kubahamagara ariko kandi tugira tuvugane cyane kuvyerekeye iki wowe uze kugumana nanje gushika aho nza kugusezerera. Ndanakwibutsa cyane yuko kudukurikirana kwawe arivyo bizotuma natwe tubandanya dutera imbere nawe we ubandanya utwereka urukundo urwawe nivyo bizotuma natwe tubandanya tukwitaho. Mukanya rero unkundire mbaze ndabakire hama tuje neza na neza mu kiyago cacu cuno munsi. Namahoro Mukombozi. Sinikita Mukombozi ni ambassadeur Mukombozi. Uzurashaka kw'icyubahiro. Namahoro namwe Femi Power. Ariko kandi tuja hagati ya Mukombozi hamwe na Mutima. Murakoze cyane nkaba nitwa baragomwe tusera nkaba ndumukwisatunga nkaba nize kandi n'ibintu bijanye n'ubutunzi. Merci. Yes, tukube kandi na Mutima namahoro ga Mutima. Shirako Mutima le comedien kubera le comedien narayikoreye hama ndumu general muri comedien. General tukumwe ambassadeur ariko kandi tukumwe kandi n'umubizatunga. Byose urumva yuko bimaze gukwira. Uno musiro turashaka kuvugana cyane kukuntu abantu dushobora kwitaho ibintu byacu. Kimwe kwanza ibintu vyingira kamaro dusanzwe dusenga mu Burundi mu turatira nibiki bikorerwa ngaha nyine wacu. Ni byinshi. Mwisanze mu bisata byose turi sawa. Turafise amasabuni nk'uko ubona za biopower zaje nk'izi nka biopower. Amasabuni turayafise akaba ariyo n'ibintu by'impuzu nk'uko ubona za rundi boy. Ni byose ni byacu n'ikirato. Ahubwo wowe wagifotoye. Yabivuga ngo namasigaye cyicaro. Tukagerageza hariho n'amakampuni yakora ari ibintu byinshi bitandukanye. Mutima arazi ni by'amasosiso arakrea so abarundi turagerageza kamena kintu simbona ibintu biri nga muri kano karere ka East Africa mu bundi bidahari. Ariko kandi ku muntu ubu ariko aradukurikirana avuga ati jewe hariho ibintu mba nkenera mugabo ugasanga ntegerezwa nyene kwitaho kwanza ku ma internet mbaze hanze akamumutera nakahe arondererehe bivanye n'ikintu cyose abakeneye. Aho nibaza ko ngerageje kwishura biravana. Hariho igihe umuntu arondera umuhoro kandi awufise mu kwaha. Nk'ubu nta muntu yotawa kuba yirirwa ariruka arondera amasabune
agata umutwe aja kuri internet arondera ngo isabune igezweho afise biopawa kandi abantu bayikoresheje ino sabune ni nziza. Hari abantu usanga bafise amakwizine moderne, abantu bafise ibibanza bitandukanye, abafise ama blanchisserie usanga bamesa amakoti biki, iyi sabune irakora mugara abantu biruga baratoba kuba barondera hanze inuze isabune ziba zigezweho. Par exemple tugiye mu Rumonge urasanga ya mavuta amamesa turayahingura mugaba hari umuntu avuga ati jewe singeneye kujya akorerwa mu Burundi ngomba ayavuye hanze mugaba kibagira yuko ayavuye hanze. Twebwe dusanzwe dufise nayi wacu rero uko yokoresha ayi wacu ngahaye mavuta usanga ari karazana agaciro mu Burundi ateza imbere n'igihugu cyamibarutse. Ako kanu rero ko kuguma wibaza ati bokoresha ibyo hanze tukakure gute ahubwo cyane nibikorerwa ngaha bimeze gute kugira ubumvishe ko nimba akeneye kijya akoresha iki biba ari cyo kimwe. Jewe nisiko kabakurama ku kantu gusa ni byiza ko batahura yuko twebwe mu Burundi tugeze ku ntambwe aho bigeze bagatahura ko mu birimwa dufise hariho ibifise vyose bifise agaciro kandi bifise akanovera. Imvo imwe ishobora gutuma umuntu yorondera ibintu hanze yo bimwe nuko yo babona ati ikintu ufise ngaha mu Burundi si ciza sico nkeneye mugabo nibagerageze bumvirize. Warumva ashaka kuvuga ati je ngomba ntuma amavuta hanze mugabo atarumviriza yino. Niba manze bageze bumvirize produit zose dufise mbiti chai kimeze uku mataba mwiso yameze uku iyo so yiri migwanga iwacu bamanze bumvirize. Kuko hari umuntu avuga ati jewe atari cyo hanze jewe sifungura. Uzi Mutima naguciriyemo ndakunganire gato nuko benshi bifira mu bwonko. C'est-à-dire ni sukari yo mu Burundi aziko isukari zose zisosa ariko kubera mu mutwe wiwe agenda afata yuko yo mu Burundi atari isukari amayumva umengo ni umunyu kubera mu mutwe siko ngo amasabuni yacu canke amaproduit yacu atari meza ariko kwanza ubwonko agenda kuraba ko ari byiza mu mutwe amaze ko informa cerveau yuko ari bya fake ko je maze guhura n'abantu akavuga uti ebana je iyo nuze isabo nkitwara biopower tuko tumenyekanisha abantu bose urumva ngo isabuni ko ari nziza cyane akaje kubaza ikorerwa mu Burundi aho nyene kitangwa ku Mengo Mengo nimbi Mengo yari yibeshe sasa yingwariye. Mukombozi ndakuhiriye kandi nanje murabona mu Burundi ni igihugu ciza cyane Imana yaduhaye amazi meza cyane umuntu nahabagiye ashaka kuyanwa arayana atangorane ukacu usanga abantu benshi bariko bahurumbira kugura amazi hanze kandi natwe dufise amazi meza cyane. Yego nico ndakunganiye niko nakinju yigeze kubiya mbere muri Afrika muri Coupe du Monde muri Afrika banayikoresha ariko bado mu Burundi cyo kintu ntabona ko ari cyagaciro. Rero ngo ni bya bintu umuntu yo yambaye kireza atamenya ko cera mugabo kandi ku ruhande rw'abagwiza tungo arakunda kubagiriza cyane ngo ni mwebwe mufata ahubwo ingendo mukagenda za Chine mugaheza mukabigwiza mu gihugu bigatuma bashobora kubirangura kubagwiza tunga ho bokora iki kugira nyene abarundi baguma bariko barakoresha ivy'iwabo. Kubagwiza tunga ubwa mbere no tosaba yuko ubwa mbere nk'ikintu ko intuzenya novuga ama projet wabo ubwa mbere babanza kuyakorera ngaha mu Burundi iwacu kugira ngo donc abarundi baronke ivyo bakenera. No kuvuga igihugu ubwa mbere kiba gitera imbere kubera abagwiza tunga. No kuvuga umugwiza tunga iyo projet yiwe donc ayitwaye hanze donc umurundi nta kintu na kimwe ashobora kuronkamo nico gituma kugira igihugu bwa mbere gitera imbere nuko kiba gifise abagwiza tunga rero boje hamwe bakaraba ibintu bikenewe ku munyagihugu wari wese hanyuma bagasaba no muri leta bakabasutena kubera bo bafise imitahe bakavuga ati twe tugomba tugira ka industry ngaha kazofasha abene gihugu
nukuvuga umugwiza tunga iyo azanye proje nini ifasha benshi ifasha abene gihugu nukuvuga umwere gihugu araronka akasabuni araronka byinshi ugasanga na leta iragiza akantu ironka na cyane cyane ibintu by'amakori ukaca usanga ayo makori kandi agiye gufasha ku gihugu cyose no kuvuga iyo abagwiza tunga babaye benshi donka amafaranga ari gahanye no mu banyagihugu kandi niyo aza kandi afasha umwene gihugu n'ubuzi nico gituma igihugu kidafise abagwiza tunga uco usanga kiriko kiratera kimera nk'igisubira inyuma se igihugu gusa mugabo n'umuryango hari ikibazo kice kiguma kigaruka eske mu Burundi turafise uburyo turafise kuronka ati byose dushobora kubikorera ngaha turavuga nk'ibintu by'amaplastike turavuga nk'impuzu turavuga nk'ibirato turashobora kubikorera ngaha iwacu nyine tukabigurira ngaha neza cyane dufatiye nk'akarorero turafise ipampa turashobora twebwe nyene tukiyumvira ukuntu twokora impuzu zifise muri karite abantuze abanyagihugu bakazambara tangorane batariza kuja mu yandi mahanga burya ikintu ca mbere na mbere no shikiriza nanje ikintu ca mbere mu buzima canke mu badukikuje ni cizere kugira ngo rero abantu bakugirira icizere umanza kubashiramo ico cizere rero abantu bamaze kugira ko icizere nawe ukubaka icizere mu bantu ico gihe ivyo uri kurakora byose birakunda turiko turasigura biopower maze kwikoresha kenshi niya sabune ushobora gukoresha ntiwumagurike ku ntoke ngo ushishagurike niya sabune ukoresha no muri machine alave igakora ubwo abantu umuntu bisigurira ngwiyo ngo vy'ukuri bamanze bizere bamanze bumve bagira icizere ca bene wabo umurundi no musi umubwiye ati jewe ndiko ndari mibiraya noza ndabikuzanira yemera kubituma hanze niyemera yuko ibiraya biva ngaha mu Burundi vyimbuka mwiriva Imana yaduhaye biryoshe amafiriti rero tumanze twizere twumve neza ko biopower ni sabune nziza niyo Murundi tumanze tuyigurira icomba kwanza tuyigure kari y'umurundi twumvise ati kajya kabare nako Murundi twumve neza ko arako Murundi hama ivyo navyo tuzokomera ariko ntidushobora gukomera mu mitima irimo inzigo ni vyiza rero ko tumaza tugatahura tukagiranira urukundo tukitaho ivyacu tukareka inzigo abarundi muri rusangi bari bajijutse ku buryo bakora amazi y'ubwoko bwose turabona nka kandi tukabona iki tukabona nice water tukabona genitekazi ibintu nk'ivyo ni kimwe cyerekana yuko abarundi bariko barajijuka mu kuzana imigambi y'iterambere basi ayo mazi nimbuta yanywa wewe yashira umudamu wawe canke abana mugabo muntu mbere yo gushigikira umurundi mwene wacu nukuri harakantu ko gufata kinzigo naruguruye Mutima bari harimo resto bari mugabo ikicuguruka yari yishushe cyane mugabo abantu ntibakiza baramenye mweneyo kari jewe naruguruye clinique Mutima iranwara amahera menshi umugambi nakoze nko ku miliyoni hafi amajana ndwi ndikokora udwera twose naronse mu myaka 5 maze nkora no mwuga mugabo ndashiraho clinique doreye mugabo abantu bigitangura baraza bamaze kumenya ko ari Mutima baca bashaka yuko ubaha umuti w'amaso kwideni mugaca mucengana agutwaye ideni ntagaruka dushigikirane barundi dushigikirane twumeza ko dushigikiranye Mutima beach narayishizeho kunenza ati ndahaye ibinyobwa kuri prix normal nitandukanye n'abandi twegeranye bafise ama plan bati kuri Mutima bar Mutima beach bazonwa kuri prix normal ragu ndayishira ku mahera make mugabo ibitabo genda murabe n'amadeni gusa rero dushigikirana kandi twumva neza ko dushigikiraniye mu bintu byacu narazanye amakwasteri 10 bamaze gushika indani batangura ngo je mfise amagana 2 ngufise 3 asanga buri kingorongoro kubera iki barafise akantu kuca bankiriza imigambi ya bene wabo bijya n'ivyo umurundi rero je muri make
dukunda ivyacu twiteye ivyacu dushikira ivyacu umwene wanyu umurundi wumvise neza ko agize projet yiteho yishigikire kuko nawe kubaho wegamiye ikintu ciza biraryoha mugabo ku muntu yibaza ati ndabishigikiye kandi ku muntu aguma avuga ati je ndakunda Burundi mugabo gushigikira imigambi y'abarundi atabishaka akamona ka umutera iyo ariko arashigikira cyane ivyo hanze eske bwa Burundi abagukunda canke hari ikindi kintu aba yita urukundo wewe tudashobora gutangura ababukunda no kutamenya no kubura icizere umurundi wese ahari ntagira icizere kubivuye hanze bikazanga hakaba ari byo ariko arashigikira ubwo rukundo waba ariko ariko hari ibintu bikwiye kuza bivuye hanze twe dukeneye tukavyakira biriho nidushobora kuba tudafise ivyinjira n'ivyo Burundi bukeneye biva hanze mugabo natwe bari babikora n'abantu nka twebwe Imana ntiyavuganye nabo twe dusinziriye natwe ni twebwe mugabo turashobora kwiga muri Kenya ati hari ibintu bimeze ukuntu bashira ku mabarabara bifasha abantu bariko barahita natwe tukabizana tukabikora ino mugabo ikibabaje nuko ari umurundi aja kugura vya bintu muri Kenya zikonda bifise nk'ubu jewe Mutima ndiko ndarima kwise gitari hafi 60 ndiko ndarima mu ntara zitatu mu byo ngomba kurima ntegekanya bariko bakurikirana abagoronome na hayi ibintu babikurikirana nifuza kurima isoya sivyo nongere bateragire ibiti vy'amavoka ndimi ingano none ubu ntihari umuntu ubu nyene yo bari karondera isoya gurira hanze kandi azi yuko nko mu mezi 6 je nzoba ndayifise mugabo ku ruhande rw'abagwiza tunga nabo mugiye kurangura hanze hari ibindi mugenda mwitwaje vyo mwabwira nabo hanze bamenye yuko mu Burundi hari ibintu bihakorerwa ngerageje kwishura ico kibazo no kuvuga hanze turatwarayo bitari bike turatwarayo nka cafe turayitwara hanze kandi ni byiza cyane usanga hari akantu kinjiye no kuvuga iyo abagwiza tunga tugize amaproje aha mu Burundi birafasha bene igihugu kandi no mu gihugu haragira ikintu cinjira no kuvuga iyo nk'uko Mutima avuze ati abarundi bafise inzigo bafise bashaka kubona ivyo twebwe tugira ko bidafise karite no kuvuga nimba twebwe abagwiza tunga turazanye ikintu turakoze abarundi bagirente baciyumvemwo ko ari ikintu ciza kuko nibamara kudushorera hazoba hinjiyemwo ibintu byinshi byo mu Burundi kandi dutwaye hanze naho nyine hazoba hariho ikintu cinjiye kubera ya redovise no kuvuga iyo abarundi tudatwara ibintu hanze ari ibintu dukura hanze gusa urumva igihugu gishobora gutera imbere nuko nyine twese tuba dukeneye iterambere kandi twese tuba dushaka ati tumenye Uburundi natwe nimba dufise ibyo natwe dukora abo hanze nabo nyine babimenye ariko ngaha iwacu nyene tukiri ngaho ico kibazo cyo kumenya ati dukunda ivy'iwacu tunanabishigikire tunateza imbere umuntu asanzwe abikora ariho bamwe bavuga ati abarundi nabo nyene hari ukuntu basanga bakora ibintu mugabo badashaka kubishikana neza mu banyagihugu uno munsi nimba usanze ufise icyo ukora ku munyagihugu ugishikanire yo gute okay umunyagihugu icyambere na mbere bagara kuri kalite kwanza kubera ushobora no gushikana ariko kubera ata kalite bakabiva inyuma kalite none nka biopower yoyo kwanza izi tuzikorera hanze nako twavuze tubavuga ngo ivyo hanze nibyo bakunda nibyo bifise kalite tuguteka tukorere kwanza hanze tumaze gukorera hanze tubashikirize ya kalite bifuza hanyuma badushigikiye cyo tuzana gwa ruganda ngaha uvuga uti ko wajya muri etape mu buzima urigana hanyuma nawe bakakwigana sasa muri ico gihe ubu tugigo turigana ifoko badushigikira ko dushaka tubaye cya kintu nyene ya kalite nyene hanyuma nawe byangu bishikane ku bantu na publicité rakenewe publicité mu Burundi nicyo kibazo cyariho nejo bundi hariho nariko numva publicité raha yaha nyene yari ya banke kuri radio ariko numvise indirimbo yo kiracamwo
yari yo mu gihugu kibanye. So ndiyumvira eske barabuze umuntu ahubwo je nayashatse numbwiye nujya muri rimvira mu gihe ngo bitwarire ngo bitwarire bakurihe bace babona yuko twebwe haje ushaka kumenya akamaro k'amatako uzo kwicara ku mutwe umunsi uzo kwicara ku mutwe ukuzovuga uti ya matako yaragize icyo yamaze ubwiye ngo ubone akamaro kaba Mutima nuko uzoba Mukombozi nuko uzobona uko abo hanze bagufata mu gihe ubinjiriye mu kazi kabo kumbe Mutima mwari kubivugana kabo cyuti kandi kindi nacyo ushigikiye umurimbyi wayo wowe n'amapankakte menshi ari ngaha usanga ari abantu tutazi no kumenya batanamenyekana batigeze bate ari abantu twagurishije amaparisere kugira ngo dushike aho tugeze hari ugasanga umuntu atigeze ajya deni kuri kioske ariko bamushinze so nibaza yuko icyo cyose biri muri monde ya patriotisme iyo tumaze gukunda ivyacu dushikira uwatanguye gutambuka kuko hajya nawe uzogwa lift wicaye azokibaza ko washitsi wanyu none gukuri wanyu gutware sasa abandi twaragerageje turatembera Mutima baratembera twese turabizi yatanguye urugendo turabizi urugendo rwiwe none umuntu yatanguye urugendo biroshe kumuha lift sasa ubu abarundi il est vrai ntibadushigikire kandi ababwira uko ntibadushigikire ariko kamene twatanguye urugendo basi ntibadukure hasi ariko twikuye hasi basi vraiment badusupporting kandi uravye ikindi nacyo ubona nka business twifuze ko business zacu zigenda no hanze ariko sasa aho hanze kugira ngo zishikane amakori badusaba ni birebire cyane bisaba kuba ufise umutahe kwanza ahuva fondation ahuva bose ubona baba Tanzania babaki ibyashara byabo bishika amaproduit yabashika mu Burundi nuko hari wo bafise base sasa turakeneye base kwanza muhira kandi iberejya nyoko naho ryo rifise igihe rero ryajonka sasa tugire dukunde kona kare naho mutuzozana naho omo canke inzoga z'u Burundi nzizoba fake kugere kugiha utashobora kubore kuzinkoye Hemona na sabuni tuzokora mu Burundi bamavuga ngo tuma tuzana ibintu fake ngo niyo mpamvu nta fake tuzokuzanira ntumese impuzu ngo bucyafu buveko none ushaka imeze gute iyi mesa yonyene atamaboko yawakoze mucha market dufatiye nko kuri biopower watubwiye ko baragerageza cyane kubishora no kuraba n'ubuhinga bwo hanze mugabo kandi binashobotse ishobora gukorerwa nga ikizere ni cyahe cyane ku Murundi yizera ati bijya bintu bikorerwa muri yo omo ari wacu tushaka kubironka kandi tukabikorera nganye ibikorerwa muri omo agira icizere gute yuko ibintu byose biba bisabwa kugira uno munsi omo ibitekewe ngaha mu Burundi dushaka kubironka niyo mashine tukayikoresha ngaha nyene tutarinze kuva ngaha muri icyo gihe icizere kirahari kandi icizere nacyo kiva kuri jewe kaza kuri wewe kuri ngenda kugira ikizere nawe kangira ikindi muri icyo gihe icizere kihari nuko ibikenewe byose kugira ngo omo ikore byose biri ngaha cyane kurusha niyo mu Bushinwa ariko gusa icyo bo baturusha ni amamashini ni amamashini abazimvye cyane muri icyo gihe ukivuga uti kwe mutahe wanje ari muke sinogura imashini nce nangwa kwiyicarako reka mbe ndakora kwanza hanyuma mu nyungu abarundi banshigikiye nanje nzokinzana ya mashine ngaha ariko ivuga uti mvuze ntangure byose usanga atanakimwe ntanguye reka mfume ntangurira kuri etape ya mbere twizeze yuko rero abarakantu gatoyi nicerekeranye n'uburyo kuvuga ko nitwashigikirana umuntu wese ariko arakora ikintu ngaha kuvyerekerana uburyo ikintu cyose gishobora guhingurirwa ngaha byose birashoboka none sinozana ngaho isabuni ko abarundi turi muri East Africa nibaza yuko nitwe turi bake swati n'ugwana nyangu nitwe dufite abanyagihugu bake muri icyo gihe ni wowe utwariye business abanyagihugu bake abo nyene bake bigabaguye kandi mu kwigabagura ntibigabaguye mu mapodiyo mu Burundi bigabaguye mu mapodiyo hanze muri icyo gihe nawe inyungu cyayingira nke wofu muronka duke tuva muri benshi niyo mpamvu n'ibiciro tugerageza tugashyiraho ibiciro bito cyane kugira ngo tuvuge uti basi benshi baze ntibabeshyere ibiciro ariko barundi hacyariho gusunika umvira akamoto ka biopower nika kamoto nyine basi bazotuzanira isabuni yo hanze bazi iruta akamoto biopower bizozanira isabuni yo hanze ushobora kurobeka impuzu iminsi 3 ntinuke n'imyora amaboko
none eske none bashaka tugire none bashaka dukora isabuni zimeze nk'ibihome sizi nyene zifu bakora n'abandi utegereza gushigikira umurundi mugabo kandi tunibukanya yuko ngaha mu Burundi hari ibyo dusanzwe dushigikira bikorerwa ngaha mu Burundi nk'akarero n'ibyahe ubona ati abarundi barageze ku ntambwe nziza ku bintu bikorerwa ngaha kandi babishigikira ebane aha ikintu ndabe bagabo kuko icyo nabonye amagi nayo nani hakorerwa ngaje ni natireye ku mana ariko nico kintu nabonye abarundi ku magi y'ikirundi barayitwara rikape yoreka no kugigi kuba yatabonye y'ikirundi ariko yoreka omo y'u Burundi ayibona kubera yabonye amahanga cyangwa kanayirondera kanayitumako eske none ubona ko urumva neza yuko inkoko yoyo ngira kugira umenye ko yavukiye mu Burundi nawe nyene wemenya gute ko n'ubwoko bw'inkoko z'ababembe ziruko nyene ariko tu nyene turagerageza dukora ikintu ciwacu nyene kisha kudupreza kwera ndishobora kuba twizerera inyungu ibintu by'Imana yaremye bijya n'inyungu yacu fondation ijya ni fondation ijyo ni fondation sasa ibintu naturel ni fondation muri ico gihe iyo ushaka kwereka kongera ka etage ni ya naturel dufata tukavangamwo na kubu igisi nibaze ko twashoye kuvugana cyane dusa nk'abarangiza cyane abarundi dufise akantu ko kwemera yuko umutwe wacu twebwe udakora ufise ko ari umuzungu cyane ari naka yagikoze ako kantu kaveyo gute nubona na Yesu yaba ari umurundi abantu benshi amasengero bari kuba bajayo oya bavuga Yesu masengero yaba ari umurundi bacha babona yuko ahubwo ni Yesu afeki yani kumva gusa ko umurundi yacabona ko ari je nibaza yuko ari gihe namani yumvira cyane ico kintu harageze igihe ndarenga yumvira none eske ni ingwara ya twese none yadufatiye hehe yadufashe gute ari gihe niyumviriye petete ko biva mu mico nona ko narabaye muri Tanzania imico y'abatanzania babonye umushitsi babona yuko bagiye kunguka twebwe nawo mu mico yacu umushitsi aje twacha tujya amahasa akajya amahejuru kwanza akabariho tujya no gufata n'ideni ry'inyama sadiri ani turigora cyane kubwo abashitsi nyango ari no ni byiza ko n'ubuntu kuko umushitsi ni byiza ariko mengo turiniga sana kumushitsi sana ngira ngo byace bitwinjiramo n'usanga no mu muziki ari gihe na kidumo ashobora kuza cyangwa Farazi cyangwa Mukombozi akaza cyangwa Mutima ugasanga hagiye abajournaliste babiri cyangwa ntajeyo ariko haje umunyamahanga n'ibiti bakurira je nibaza yuko none nabo nyene nico nyene tuje mu bidandazwa nuko nyene tuje mu mupira w'amaguru ukuntu bitwararika kuraba ama equipe yo hanze yaba ari uko bitwararika kuraba equipe yacu ariko bovyaye kuba bitomoye ariko je nibaza yuko nimba ari yo mico ariko sinshaka kushira mu kibi yuko abanyamahanga tobakunda ko ni xenophobie ariko kameme numwage hari ibintu bibiri hari ugukunda no gukunda cyane sasa kunda cyane nyoko mama wundi umukunde numwange umukunde sasa kunda cyane kiwanyu hanyuma cy'ubundi gikunde kajya ka cyane gashiri wanyu twebwe naho twaci tuba inverse ku wundi niko cyane ahubwo kiwacu nta no gukunda turanka stadi tugenda no muri mwe twari gufuma basi dukunde basi cy'ubundi basi cyane kiwacu basi tugikunde naho nyene no kudubura ko mu bisanzwe twari gukunda kiwacu cyane cy'ubundi twagikunda ariko buhageze naho tucanka numva ko akamu kabashikiriye cyane ni ugukunda nkuko tubivuga mu kiganiro cyacu twiteho ibyacu ku mugwiza tunga akamo utera abandi bagwiza tunga akamurotera abagwiza tunga nuko boja hamwe bakiyumvira ntibakore ibintu bimwe bagakreya donc les autres projets izindi andi ma projet abantu donc abagwiza tunga ntibifokalize donc ntibagire ku kintu kimwe nimbugo akoze isabuni undakora iki gutyo uzosanga atabintu byinshi umurundi yagiye kugura hanze yes nuko turangiza ikiganiro cyacu kubashoye kugikurikirana mwabonye amasabuni ya biopower kugira ko banatubwira neza kuzikeneye bari kuradukurikirana zikure hehe okay uzikeneye ubu azikura kwa Sioni aho bita ku nyama muri chambre event
ariko ubu makatiye hose ziruzuye abantu barangura bose baratahuye yuko udafite biopower uhomba kare mu masabuni kwera uwayikoresheje nemera kumesa ukuntu batuma kwizo hanze nuko nanya natuma kuyibujumbura akavuga uti nimba utayiranguye no ruguru ndayituma ko so hariko haraza ikizere ziboneka hose kandi ku giciro kizimbutse cyane ariyo ni amazi hariho nk'izi ngaha iyi nirobo irobo iri ku mayeri 1500 ubishe mu mabutike ugiye kurangura hoho ebagabo tuguha nk'abazofejo tuguha nyene nk'abagiye kubugara twego kasa turahombesha cyane kubarangura sadiri ukuzimbye cyane akaenza milisense azobakwiye icyo giciro cyiza ku bantu bose hanyuma ikindi nacyo nuko hari uzamazi hari zo koropesha ushatse gukoropa koza ivyombo hari litiro 5 hari litiro 3 kandi litiro 3 n'ibihumbi 10 gusa n'amajana 5 urabona ko ari make ibihumbi 10 kandi naho nyene ukoresha duke tu kigira bindi bakuzuriza hanyuma ukashusesa byose kugira ngo ukorope ariko iyi ni akajya gafundikizo ahujya kwa docteur akubwira kandi urengeje cha wono kajya kantu so vraiment twari kwije twaragerageje bavuga uti fume tujya muri wa mugani ngo ushatse kukujyana kuburira imboga ego fume barondera indi mboga banimbazo turisha piripiri ariko twari twagerageje kasa kubikirunga umva rero urengeje ngiyo gukoropesha urengeje si byiza amakara azigira acanyerera n'amakaro kandi acamyeka cyane agiye mu cyamugora n'amaso kubera kumyeka maso umva si kwaye makaro gusa ubisanzwe mu Burundi ari ukuntu twebwe tutaragira icizere ngo tugirire icizere igihugu cacu n'abagikoreramwo haba mu burimyi mu bworozi tukizera yuko inkoko zo ngaha ziryoshe tukizera yuko mu birimwa byacu dufise ibintu bifise karite nk'akarorero uno munsi abarundi barakiriye mu mitima yabo ko umuceri wa mbere uryoshe ari umutanzania rero kandi amahera yose bowugurisha umurundi yumvise ko ari umutanzania arawugura mugabo ngaha mu Burundi nyene ku masoko yose za Kamenge Sioni hariho umuceri urimigwa ngaha mu Burundi umota kurusha umutanzania ababimenye n'abadandaza aho zagihanga awugurisha bawitira ngo n'umutanzania mugabo urimigwa ngaha iwacu zagihanga rero abarundi bagomba kwakira ituze bagahumura bakamenya neza yuko mu byo barondera mu by'umutima basaba imitima ibasaba ngaha tubifise umuceri turafise umuceri ufise akamoto keza kurusha umutanzania kandi ha mu Burundi uriho mugabo abarundi benshi batarabareve bazi yuko umuceri wa mbere uvi Tanzania none iyo tuguma tugura umuceri w'umutanzania kandi natwe tuwurima nibumva ko ubutunzi bwacu buja Tanzania tugateza imbere igihugu ca Tanzania ku bintu natwe dufise mbe kubera iki natwe abaranguzi bo batofata uwo muceri urimigwa ngaho mota kurusha Tanzania bakawushorera Tanzania na bakawugura kuko n'abatanzania hariya abatanzania bararya umuceri wabo kuko bo b'igihugu y'abatanzania abatanzania bo baramaze kubimenya baramaze kumenya yuko mu Burundi ari umuceri umota neza kurusha hari kandi haro n'abaranguzi bava Tanzania bawurangura bawutwara asa mutima yego nabukiriyemwo nshakini nakubwiye ubwa mbere yuko fondation ni wanyu hasa baje batanzania ko bazaniwe iwabino nuko bashigikiwe nabi wabo kwanza fondation havuga uti kubera gutwara ikidandazwa hanze y'igihugu birazimba bigakuta sasa muri ico gihe ufise fondation wanyu uzi yuko aba nabo bazoteba kuwumva neza kutahura ini wacu nzoba ndiko ndinjiza kubera biwacu baratahuye sasa ikibazo kiza nuko ababi wacu ni baratahura ko ibyo wacu bimeze neza kandi ikindi naco kice kibakanga nibiciro umuceri w'iwacu uzimbutse kandi bo bagafata yuko iyo ikintu kizimbutse kiba ari fake kumbe sasa bakibagira yuko mu bintu by'intwaro na politike ikintu kiva hanze kiri hikori sasa iyo bariko barakudandariza na ryakori ryabo bararikatamwo ariko icyo Burundi nta kori gisaba kuba kudandariza kujyane kubera badashaka kuvuna badashaka kwiba kubera bazi neza yuko atakori igihugu cyaraborohereje ikori ry'indani ntaririmo muri ico gihe hirya ryo kwinjira batakaswe muri ico gihe bacahugabanyiriza we umunyagihugu bavuga ngo numota none ifu yoyo iramota ko bakunda kaunga yo muri Uganda ifu nayo bayihora ikibagabo bazovuga ngo umuceri umutubuye none ifu nayo so je nibaza yuko ni ingwara
nibaza yuko tukiye kwicara no mu namashinga amateka tukayiga kubera isi ikintu tukwiye gukiga twe nkatwe gusa je nibaza yuko nigera kure tukwiye kwiga kuko ndavye kenshi nkurikirana no mu nama nkuru z'igihugu bariko baratanga uturorero tw'abantu akomeye nibatanga abarundi wamumva mu nama ngurabona nk'umunuze wo muri Tanzania umudepite muri Tanzania yagize uku cyangwa umutware wo muri kubera abarundi bobona nibigeze bakora ibyiza hoho stadi na example dutanga nk'ubu urabona turafise n'abakinyi bakina muri Europe ariko ubu tugo turavuga abakinyi bakomeye beza nituvuga biwacu Tanzania urabona ukuntu bacangamutse nta bakinyi bakomeye bafise muri Europe ariko ikizere bafitiye abana babo nukinira ngaho muri Uganda baramuduza akamwemera bakemeza yuko ahubwo turakwiye hari akantu bashobora kubuzi guteka ariko utazi kuvyibusha umuceri sasa bagerageze tuvyibushe abana bacu naho mutima ushaka kubumuta n'uburebure ariko ijya mpano yiwe muvyibushe muri ya mpano yiwe numufati uko areha numufate Mukombozi ngo ni muto oyaye fata kijya kiri muri we kijya nico gikuru kuko utanguye kuraba ibi nibi naso uzomwanka kuko umutunzi wa mbere nga mu Burundi uzomwanka ngo numukene none uzoca umwirukana so je nibaza yuko turakwiye inyigisho za patriotisme cyane kuko uravye je namangenda kuri frontiere surtout frontiere y'u Burundi na Tanzania ndavye ukuntu abarundi bama bifata imbere y'abapolisi bo mu Burundi ashaka kwifata yuko umengo n'umuntu asanzwe n'umuntu agize iki ariko ashitse muri Tanzania akanwa ni so je nibaza yuko turafise akantu ko gutinyuka mu byacu hanyuma tugatinya iby'abandi kumbe sasa kubitinya njari bikwiye kuvyubaha sasa twebwe sasa kajya gapimo k'icyubahiro ku mu vyacu kaciye karengera kaza gasuzuguro nimba Satani yatugiyemo cyangwa nimba ari twebwe twamushizemo kuko ari gihe twibaza ko Satani yatwinjiyemo kumbe ni twe twamwinjiyemo nawe Satani akifata kwitama akavuga uti none umuceri ko waruryoshe none bawuhoye iki iyi sabuni biopawa kwimeze neza none bayihoye iki Satani wenyine akifata kwitama ngayize harageze kabisa harageze ariko kandi tunabashimira kuba mwashoye no kutwitaba mu kiganiro cyacu twizeye ko tuzokwama turiko turahimiriza cyane abarundi kumenya gutahura iby'iwacu no kuvyita ni mu kiganiro cyacu twiteho iby'iwacu ni kuri Femi Power TV tujye dusubire kandi mu bindi biganiro ciao